Reka mbahe kaze mwe barundi namwe barundi kazi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kumbonesha kure yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Niteka ano munezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kuri imbonesha kure yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Ndabahaye mwaramutse abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Niteka n'umunezero ntangere kuba tugiye kongera gusubira kubana namwe. Eka rero twihutse cyane turabe zimwe mu nkuru amakuru yacu agira karugego kuri aya mango. Turanyarukira muri politike mu Burundi. Ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bisohoye itangazo bigabisha birasaba ko umushikiranganje wa mbere Jacques Vendira ko buca yofatwa. Amakuru duhawe nuko ngo hari igitoro coba cari gishowe mu kinyegero, bikavuga ko rero ngo cari kivwe na n'uyu mushikiranganje wa mbere nyene Jacques Vendira ko buca. Perezida w'u Burundi atagufyina aciye asohora itangazo ryo kumufata aho yari ajabukanye ico gitoro nyene mu mahanga. Makuru rero duhawe n'amasoko yacu avuga ko kuri ubu Jacques Vendira ko buca yoba aciye afatwa matekwa ndetse ngo kuri ubu aciye atabwa mu mvuto. Turaza n'ubundi kongera tunyarukire mu Burundi tuze kurabira hamwe aho rero mu Cibitoke abanyagihugu bariko baridogera ko igiciro c'amakara ngo coba caraduze bagasaba ko ngo hogira igikozwe. Turaza kandi kurabira hamwe mu makuru ajanye no kuba nyene umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku munsi w'ejo yaragendeye intara ya Kirundo ndetse ngo yoba yaranatanze imfashanyo ku banyagihugu b'u Burundi ngo bari muri iyi ntara ya Kirundo. Turaza kurabira hamwe amwe mu magambo yashikirije ngo ku abanyagihugu batuye muri iyo ntara. Turaza kubirabira hamwe ntimuze kujya kure y'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Reka rero twihuse cyane tugaruke makuru yacu ku buryo bw'idoniro maze turabire hamwe ibijanye n'abanyagihugu nyene bariko baridogera. Reka rero turabire hamwe ibijanye n'abanyagihugu bo mu Cibitoke bidogera ko ngo igitoro coba gitumye nyene ngo imifuko y'amakara iduga ku giciro. Cibitoke igiciro c'umufuko ngo w'amakara carayongereye kugera ngo ku mafaranga arenga ibihumbi 40 mu mezi 3 gusa aheze, mu gihe kandi ngo umufuko wahora ugugwa hagati y'ibihumbi 55 gushika ku bihumbi 60 by'amafaranga y'amarundi ku masoko yo muri iyo ntara nyene. Ubu ngo ugeze ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi 85 ndetse n'ibihumbi 105 mu mafaranga y'amarundi. Abagurisha kandi ayo makara nabo ngo bamenyesha ko ivyo biciro ngo byaduze kuko ngo kunguruza ayo makara ngo bibayasana mu masoko ngo bibazimba muri ikino gihe ngo c'ubukene bwibonekeza bw'igitoro ngo bigatuma rero nabo baca baduza igiciro ku mufuko w'amakara. Abacana ayo makara rero ngo bakaba bariko barasaba ko ngo hogira igikozwe kugira ngo habe harabwa icokorwa ngo ndetse no gushaka uburyo bwo gucana hadakoreshejwe amakara kugira ngo bisahirize iyo amakara abuze canke ngo azimbye. Tubandanirije rero amakuru n'ubundi kubijanye tubandanirije amakuru kuyarebana nyene n'urugendo umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagiriye mu ntara ya Kirundo. Perezida Evariste Ndayishimiye bivuga ko ngo yobe yanenze abanyekongo ngo badashoboye kurinda umutekano wabo. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye bivuga ko ngo yasabye abarundi kumenya ko ngo hari umwanzi bafite. Avuga kandi ko ngo batazapfa nk'ihene nk'uko ngo bimeze muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ndayishimiye yatanze ibiribwa ku baturage bo muri komine Bugabira
mu ntara ya Kirundo aho nyene ngo yavuze amagambo akomeye ku gihugu kibanyi c'u Rwanda. Ivyo biribwa rero ngo bigenewe imiryango 22,000 ndetse n'amajana 236 yahuye ngo n'ikibazo c'amapfa, aho ngo buri rugo rwagenewe ibiro 5 by'umuceri, ibiro 15 by'ibigori ngo nk'ibiryo bizobafasha icumweru. Ibiro rero by'umukuru w'igihugu c'u Burundi Abizo Ndayishimiye bivuga kandi ko ngo hazokorwa igenzura nyuma y'ukwezi ngo hakarabwa niba ibyo biribwa ngo byatanzwe byo kongerwa cyangwa ko imfashanyo igahagarara burundu. Perezida Abizo Ndayishimiye wari kumwe n'umugore we ahatangirwa ivyo biribwa muri zone Kigoma ndetse na Kigina muri komine Bugabira, yasavye abaturage ngo kutaryama ngo basinzire. Umukuru w'igihugu c'u Burundi rero Perezida Evariste Ndayishimiye nyene muri iyo urwo ruzinduko yari yagiriye muri iyo ntara, avuga ko nyene Perezida Evariste Ndayishimiye aho ngo yari Ikirundo ku rubibe rw'u Rwanda yaraye atangaje ko ngo bafise umwanzi nkuko yabisiguye rero ngo agabisha ko ngo azokoranya abarundi bose ngo kuja kugwana, ngo uwo mubanyi nibamwibutse ico Kirundo isigura. Mu vyo yavuze harimwo ngo ibitari vyo nkuko abahinga mu bijanye n'umubanyi mu bubanyi bw'u Rwanda n'u Burundi babisigura. Yagize ati dufatiye kuri kahise kera mu Rwanda habonetse umwami mushasha, abarundi baramutera, abarundi baronse umwami mushasha naho abanyarwanda baramutera. Hariho ibihe abarundi batsinda, hariho ndetse n'ibihe abanyarwanda batsinda. Uravye ingene urubibe rucafye hagati y'ivyo bihugu urabona ingene bagiye baratwara intara, hamwe u Rwanda rwinjira mu Burundi ahandi Urundi bwinjira mu Rwanda. Hari kandi abavuga ko hari igice ngo ca Butare hari igice ca Butare igihugu c'u Rwanda cadutwaye nkuko ngo hari igice ca Kirundo twaba twaratwaye u Rwanda. Hari kandi ingoma nabonye mu nzu y'Ibutare Musée National de Butare yitwa na Burundi. Iyo ngoma nayo nyene ngo yatahanwa n'uwutsinze urugamba, abarundi batsinze barayitwara bakayita na Rwanda, abanyarwanda batsinda bayitwara bakayita na Burundi. Uyu muhinga rero yabandanyije agira ati abanyuma bayitahiye babaye abanyarwanda. Hari umwami w'u Burundi avuga ko ngo yiciwe mu ntambara mu bice vya Bugesera hariya mu Kirundo. Intambara yakurikiye nayo nyene ivuga ko ngo yaguyemo abasoda benshi b'u Rwanda, ariho ngo hoba haravuye izina rya Kirundo. Izo nkurube nizo ntambara womengo kwari ukuvyaruzanya hagati y'abami bo mu Burundi n'abo mu Rwanda. Uyu munsi ntidukwiye kwihaya ubwansi n'intambara, dukwiriye kugwiza ibiduhuza. Impanuro rero Musenyeri Yohakimu Ntahondereye yaraye atanze irakwiye kumvirizwa. Intambara umwe wese abona uko itangura ntawumenya uko ihera. Aya majambo yaraye avugiwe muri komine Bugabira intara ya Kirundo kwa 11 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2015. Ngayo rero amakuru twari tubafitiye kuri aya mango. Reka tubabarire mwese mwamudukurikiye mu makuru n'ibiganiro tubashikiriza kumunesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Reka dusozerere amakuru yacu ngaha gusa. Reka ntere yambu abadukurikira bari mu ntara zitandukanye nk'intara nka Kayanza, Karusi, Bubanza, Gitega, Muramvya, Makamba, Bujumbura, Rugombo, Rumonge, Kirundo ndetse n'izindi zitandukanye. Nitwo kwibagira abadukurikira bari mu mitumba, uducimbiri, amazone bigize igihugu cyacu c'u Burundi. Reka kandi dutere yambu
abadukurikira bari mu bihugu bibaye nk'u Rwanda, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Uganda, Tanzania ndetse n'abari iyo hirya mu makungu, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari muri Australia no mu Buraya n'ahandi hirya no hino kw'isi hatandukanye, mwese turabateye jambo. Reka kandi ndabibutse mu fyonde sabone ndetse na partage, maze mujye muba bambere kubona amakuru n'ibiganiro tubashikiriza ku muresha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Ryari iteka n'umunezero ntangere kuba twari kumwe namwe mu makuru n'ibiganiro twabashikirizaga ku muresha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Turaza gusubira mu makuru n'ubundi ataha, mukomeze kugira ibihe byiza. Nzangu kwa umunsi